ndabaramukije indamukanyo kuri missionnaire Miguel Biramundes Marine no ku bakozi b'Imana bose bene data bose bakoraniye hamwe mu bibanza bitandukanye byo muri Amerika Latine na Caraïbe no mu isi yose yivi kagera. Abakoraniye hamwe uyu munsi no ku munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwindwi 2022. Turashimiye data wacu wo mu ijuru kubwo kuba tubaye muri iki gihe cy'igitangaza cy'ubwiza budasanzwe, aho tuzobonesha ayacu maso iby'ihanga ry'Abaheburayo hariya mu bugaragwa, ivyo babona bwari ubwiza bw'Imana buriko buragaragarira hagati mu bantu. Ubwo bwiza turiko turabubona hari mu buryo bw'ijambo, ariko twarasezeraniwe ko ubwiza bw'Imana inkingi y'umuriro izoba mu kumba gatoya k'imbaho iriko irakora utwumiza dukomeye n'ibitangaza. Aho hazoba hariko haraboneka ivyakozwe abantu bamaze basohokeye mu wundi muryango utandukanye n'uwo binjiriyemo. No kuvuga ntihazomenyekana ingene ivyo bizoba biriko birakoreka bikogwa, ariko bizoba. Ubwiza bw'Imana, ukugaragara kw'Imana ku ihanga ry'Imana buri gihe uba umugisha ukomeye cyane, ariko ubwiza bw'Imana muri buri gihe no muri buri kiringo, buri gihe hagati mu bantu ubwiza bw'Imana buba bwihishije kandi bukaba bunahishuwe, buba buhishijwe bukaba bunahishuwe. Nk'igihe ihanga ry'Abaheburayo babona igihe bari muri cya gihe, aho abantu bavuze bati Imana ntiyongere kutubwira byiza Mose n'abari watubwira, Imana ituvugishe biciye muri Mose, kuko uko niko Imana buri gihe ivugisha abantu bayo, ibavugisha biciye mu kanwa k'umuntu, kuko ibiremwa abantu turi abakorana n'Imana, kandi Imana buri gihe ikoresha ibiremwa abantu. Kandi Imana muri iki gihe yaratuzaniye ku bwiza bwayo, ni ukuvuga ku ijambo ryayo rihishuwe iryajya biciye mu mumarayika ntumwa wayo William Soto Santiago. Uw'Imana yihishijemwo kandi irihishura, ishitsa umugambi wose Imana yari isanganywe mu bwenge bwayo uhereye isi itararemwa. Umugambi Imana yari gushikiriza mu kuza k'umumarayika w'inkomezi hagati mu ishengero umugeni ry'Umwami Yesu Kristo. Ni incuro ya mbere aho Imana yarungitse mu bwishwa w'ikiringo kinini hagati mu ishengero ry'Umwami. Kwabaye ukugaragara k'ubwiza budasanzwe, aho ugusozegwa kuko kugaragara kuzobera mu ihema rinini katedrale. Rero ubu igice cy'ugusitswa kw'izi nyigisho zose, igice gisozera ubwo bukozi bw'ubwiza, vyari kuba mu buryo aho benshi batari kumenya ingene vyari kugenda. Buri munsi Imana igendera twungura cyane ubwenge iduhishurira ivyanditswe. Buri munsi ibintu bigenda biravugwa mu buryo bufoboye, kuko ni igihe cyo kubona imbona nkubone, hadategerejwe gukoresha ukuvuga ibintu twovuga ngo gukoresha imigani cyangwa ibintu by'ibinyegezwa bihishije, ahubwo ibintu byari kuba biriko biravugwa imbona nkubone mu buryo bufoboye.
ibyo byose rero byari gutuma habaho abizera umwami, abizera Imana yari gushyira muri iki gihe abatoranijwe b'Imana. Byari kuzana muri bo ikanguro rikomeye cyane, ariko kandi byari kuzana n'ubundi bwoko bw'irindi kanguro mu bandi bantu nabo nyine kandi bategerezwa gushyitsa ayo masezerano. Hariho amasezerano ashyitswa n'abatoranijwe kugira ngo bakire ukwizera ko bashobora kuzamurwa, n'amasezerano kandi ashyitswa n'abatazokwizera bakavuga batoye uko siko bigenda, ariko bitegeza kugenda uko nyene, bitegeza kuba gutyo. Ni ukuri kwa Bibiliya. Ariko ku batoranijwe uyu n'umugisha ukomeye, iki gihe cy'igitangaza icy'Imana yatwemereye kubamwo mu buryo buciye bugufi cyane, uko Imana iriko irashyitsa ibyo byose byerekaniwe mu isezerano rya kera, mu itabernakulo Mose yubatse no mu ngoro Salomo yubatse, byarerekanywe n'abavugishwa bose, byarerekanywe na Yesu n'abigishwa na Paulo mutagatifu, intumwa zose z'ibihe by'ishengero, byarerekanywe kandi na Revera William Marion Branham, ari we yavuze cyane kuri iki gihe kw'igi ntambuko ya nyuma, aho we yerekana ko ubwiza bw'Imana bwari kuzoba bugaragariye mu ihema nini katedrale, kandi byose bizotangura mu buryo buciye bugufi, byose bizotangura mu buryo busanzwe, kandi ku iherezo Mwidata William yaravuga ati ntituzi ko bizoba ku ntango cyangwa hagati cyangwa ku iherezo, aho byose bizoshika mu gice cyo kubisozera. Nk'uko tubibona bizoba mu gusozera, kuko kugeza ubu twaramaze gutangura, kandi intango neza neza ihwanye n'uko yari yarabivuze bwa mbere no kuvuga ko ubutumwa bwa mbere n'intambuko y'inyigisho. Icyo ni cyo gice turimwo mu uyu mwanya. Murabona ko byose Imana ibishyitsa mu buryo buciye bugufi cyane. We mu nshuro nyinshi yaravuga mu gitabo cy'imirongo, hariho no mu butumwa aho yanditsemo ngo ihema ni inyigisho. Ni ukuvuga yuko ibiriko birashyitswa mu uyu mwanya, ibiriko biraboneka no gushyitswa kw'ijambo ry'umuvugishwa. Nk'akaroro ka gace aho yavuga ko mu ihema hari kuzoba hari inkingi y'umuriro, ko mu ihema ariho habereye kuvuga ubutumwa n'ibyo bintu byose. Ibyo turiko turabibamwo mw'uyu mwanya. Kugeza n'ubu hariho benshi bakirindiriye kw'ivyo vyoba, ariko biriko birabera imbere y'amaso yabo, ariko bamwe ntibariko barabica n'ikanda, ariko ab'ubwenge bazobitahura. Abatoranijwe bazoba bamaze kuba bariko barabona ubwiza bw'Imana buriko buragaragarira mu iryo hema nini katedrale, kandi bazoba bariko baranezerwa bahimbawe, bariko barakoresha neza umwanya bitegurira guhindurwa. Umuntu wese kuri uyu mubumbe w'isi azokwisanga ariko aritegurira ibyo azokwakira, kandi abatoranijwe b'Imana turiko turakoresha neza umwanya twitegurira uguhindurwa, ukuzamurwa, kandi ibyo byose bizanwa n'ijambo guhishurirwa Imana iriko irazana hagati mu ishengero ryayo mu buryo buciye bugufi. Ndifuza kubasomera gatoya ngaha mu butumwa bwitwa ngo ububasha bw'Imana. Imana nyene ububasha yihishuye ku rupapuro rwa 21. Reka ndabe ko nohabona guhera aho nariko ndarondera hari ku rupapuro rwa 20. Video yari yacitse gatoya, nsubiye gusubiramo gufata amajwi. Ku rupapuro rwa 20 muri ubu butumwa Imana nyene ubushobozi ihishuwe, haravuga hati rero turashobora kubona ko muri buri gihe cyose Imana yabitwikirijwe urusato. Murabibona, Imana yaba yihishije inyuma y'igitwikirizo. Ndibuka ikintu cyabaye mu bumanuko, rwari urugo rw'Abakristo. Sinzi ko ibyo twaba twarigeze kubisoma, ariko nimuraba ingene ari byiza cyane. Ibi bintu Mwidata Branham yavuze ngaha n'ingene aca asozera ibi bintu yavuze. Ati nibuka ikintu cyabaye mu bumanuko, rwari urugo rw'Abakristo bari bizeye Imana, kandi bari bazi ko Imana ibakingira ingorane zose,
kandi ivyo mu by'ukuri Imana irabikora. Bo bari bafise umwana muto afise imyaka nk'indwi cyangwa 8, yaraja mu nyigisho za Bibiliya mu gatondo kuw'Imana. Yari umwana mwiza, ariko haguye imvura n'igihuhusi yaratinya, habayemo n'imiravyo akarushiriza, nuko bwa harimwo urwamo rw'imituragaro n'imiravyo. Igihe nabwira ivyo, umuntu umwe atacazi umunsi umwe, igihe hari habaye ibintu vy'umuntu yari yakize, uwo mukozi w'Imana yaciye avuga ati, mbega ivyo wewe bituma uba Imana ga mwene data Branham? We yari umuntu anegura. Rero naciye ndamwishura ubwo nyene, ntikwari kugira ngo ndamubabaze. Mwebwe murabizi, naramubwiye nti ivyo ntibiri kure cyane y'ivyanditswe. Murabibona, naramubwiye ntibiri kure cyane, kuko Yesu abavugishwa n'Imana yabise Imana. Ivyo nivyo. Abantu rero baravuga bati, wewe uri kuragerageza gufata ikibanza c'Imana. Ntibiri kure cyane y'ivyo, ni nk'ivyo nyene. Ni Imana nyene bigaragariye mu mubiri neza neza nk'uko yabisezeranye. Ivyo we narabimwishuye. Igihe kimwe haguye imvura, mama yabwiye uwo mwana ati, genda uryame. Aramwishura ati, mama ndafise ubwoba, mwana wanje nta na kimwe uza kuba, genda uryame. Yaragiye mu gitanda, imiravyo irabandanya. Uwo mwana aratinya cyane, arifuka mu mutwe, ariko yabandanya abona umuco w'imiravyo biciye mu idirisha, akumva n'imituragaro. Rero we yarasemereye ati, mama. Aramwishura ati, Junior ugomba iki? Ati, duga turyamane. Niko uwo mwana yamwishuye. We rero yaciye aduga ku ngazi, amufata mu maboko, aramubwira ati, Junior, mama agomba kukuvugisha akanya gatoya. Ati, ibintu vyibagire, twebwe turaja mu ishengero buri gihe, turasoma Bibiliya, turasoma ijambo, turi umuryango w'Abakristo, turizeye Imana, turazi ko imvura ibaho n'ibindi bintu byose bibaho. Imana niyo nkinzo yacu. Yarishuye ati, mama ivyo vyose ndavyizeye, ariko iyo haje umuravyo, iyo uwo muravyo mbonye wegereye cyane, mba nshaka Imana yoba itwikirijwe urusato. Mwene data William yaciye yandika ko ngo, nshaka Imana itwikirijwe umubiri, yitwikirije umubiri. Ku rupapuro rwa 21 avuga ati, ndagomba ko mwese mwokumva nk'ivyo nyene Junior yiyumvamwo. Iyo dukoraniye hamwe turiko turasengeranirana, dushaka ko hoba hari Imana itwikirijwe urusato. Arabandanya avuga ati, turabona ko ngaho Imana yamyiba ifise umubiri w'inyama mu kugaragara kwayo. Igihe Mose yayibona yari nk'umuntu, umuco werekana ko yari nk'umuntu. Igihe Imana yari inyuma y'igihuzu, kandi yari itwikirijwe urusato. Kandi Imana muri iri joro mu ishengero ryayo iritwikiriye mu ishengero ryayo mu gitwikirizo cy'umubiri. Ibandanya kuba ari ya Mana nyene muri iri joro. Mwene data William yandika ko ngo, Imana hamwe n'igitwikirizo cy'umubiri. Rero kubera ko buri gihe igitwikirizo cy'umubiri aricyo gitsitaza imigenzo, bo ntibashobora kwizera ko ari Imana. Bituma abantu bifata nk'uko muzi bifata. Murabibona, ni kubera ko Imana yihishije mu ishengero ryayo inyuma y'igitwikirizo cy'umubiri. Ivyo nivyo, yo irihishije uwutizera, ikihishurira uwizera. Tiyandika ko ngo, batsitazwa n'igitwikirizo cy'umubiri. Rero igitwikirizo cy'imigenzo y'abantu bakuru iyo gitabuwe n'ijambo, aho nta nkeka n'uyu munsi. Rero irihishura neza mu buryo bufoboye. Turayibona ubumana bwihishije inyuma y'igitwikirizo cy'umubiri bundi bushasha. Ubumana bwihishije niko yaciye yandika ko mwene data William. Abaheburayo 1 harabivuga, no muri Galatiya 18. Mwebwe muravyibuka. Imana yarabaye nk'umuntu, irasangarira navugana na Aburahamu, iravuga ibyo Sara yari karakorera mu ihema inyuma yayo. Yesu yaravuze ati, nkuko byari mu minsi y'Isodoma niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Ubumana bwihishije mu mubiri w'umuntu bundi bushasha. Rero ivyo muvyibuke, Yesu ntiyavuze ati, igihe umwana w'umuntu azokwihishura muri Luka 17, umenga ni nko ku murongo wa 20-21, canke mu kibanza kanaka ngaho yarabivuze igihe umwana w'umuntu azoba ahishuwe. Umwana w'umuntu bundi bushasha mwishengera ahishuriwe mu biremwa abantu, atari umwana w'Imana, ahubwo umwana w'umuntu bundi bushasha agarutse bundi bushasha mwishengero ryiwe ku munsi wa nyuma. Turazi ko ivyo yabisezeranye mu masezerano y'Imana. Turabe ikindi kintu mu isezerano rya kera. Ndafite icyanditswe ngaha mu Kuvayo, ahavuga yuko insato zishaje z'ibikoko vyitwa tahashi byaba bihishije ubwiza bw'Imana. Insato za tahashi, ico nico gituma abantu batashobora kubibona
kuyibona kuko insato zababuza kuyibona. Ubwiza bw'Imana bwaba buri inyuma y'insato. Murabona icyabuza abantu kubona iyerekwa, kubona zari insato. No kuvuga muri iki gihe no mu bihe byarenganye, igitwikirizo cy'umubiri icy'Imana yagiye irakoresha cyangwa yakoresheje mu bihe bitandukanye no mu ntambuko zitandukanye no mu biringo. Icyo cyo gituma abantu batashobora kuyibona kuko urusato rwarababuza kuyibona. Ubwiza bw'Imana bwaba buri inyuma y'insato. Uyu munsi naho ubwiza bw'Imana bwihishije inyuma y'urusato rwanyu. Ibyo nivyo kandi imigenzo ntishobora ibyo kubibona. Ijambo ryayo riri imbere mu gitwikirizo. No kuvuga ijambo ry'Imana riri imbere mu ibi bitwikirizo byose by'umubiri ivy'Imana yagiye irashyiraho uva mu gihe ujya mu kindi, kuko ijambo iyo rihishuwe turaheza tukaba ijambo ryambaye umubiri, turaheza tukaba ubwiza bw'Imana bukaba buri muri umwe wese muri twebwe. Mwenda William yaciye yandika ko ngo ubwiza bw'Imana buhishijwe n'igitwikirizo, kandi ubwiza bw'Imana bwari kuzoba bwishije inyuma y'igitwikirizo, kandi benshi ntibari kubona iyerekwa ry'ihema nini katedrali, ntibari kubibona mu gushyitswa uhereye aho iryo yerekwa riba ririko riratangura ryatanguye. Ariko n'abanyamahigwe ababonye hirya y'igitwikirizo bakaba bariko barabona uhereye igihe ryavuka, uhereye mu bwana. Mwenda William yarakoresheje iryo jambo mu gitabo cy'imirongo sindabifise ngaha, ati n'ubukozi buhera mu bwana. Kandi amahirwe ni uko habaho abatonzwe b'Imana, abana b'Imana babona ubwo bwiza bw'Imana inyuma y'igitwikirizo, kandi bakaba bagumye bariko baranezerezwa n'iyo migisha, bahimbagwa no gushyitswa kw'iryo yerekwa guhera mu ntango yaryo. N'abanyamahirwe abo bose bagumye bariko barabona iyerekwa ririko rirashyitswa inyuma y'igitwikirizo. Inyuma y'igitwikirizo hari ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impemu ya Kristo. Ni ukuvuga abo batoranijwe b'Imana, abana b'imfura b'Imana, muri iki gihe bari kuzoba atakindi bariko bararaba uretse gusa kwitegereza ubwiza bw'Imana buriko buragaragara. Kandi icyo ni icyifuzo abatonze b'Imana bati ndashaka kubona nk'uko babonye mu gihe cya Mose no mu gihe cya Salomo ubwiza bw'Imana bworuruka. Uwatoranijwe ati ndifuza kuba ndiko ndabona mbona iyerekwa ririko rirashyitswa. Barahiriwe abo bose bagumye bariko barabona Imana iriko irashyitsa icyifuzo kiri mu mutima wabo, kuko nk'uko bariko barakora uyu mwanya bakaba bariko barakira ubwiza bw'Imana no mu gihe cya Mose no mu gihe cya Salomo. Bari kuba abantu bari kuba babonye ubwiza bw'Imana buriko buragaragarira mu icyo gihe. Abatabonye ubwiza bw'Imana buriko buragaragara ngo batahure babone iyerekwa muri buri gihe biciye mu ntumwa y'Imana yarungitse muri buri gihe no muri buri kiringo, abo no muri iki gihe iyo bifuza kuba muri ibyo bihe byarenganye bari gukora nk'ibyo nyine bariko barakora muri uwo mwanya, kuko bari kuvuga bati mu gihe cya Mose nari kwizera Mose nkizera igikorwa Imana yariko irakoresha Mose, hanyuma icyo yakoresheje Yosuwa, hanyuma no mu gihe cya Salomo nobaye ndiko ndakora nk'ibyo nyine. Wewe raba ibyo uriko urakora muri iki gihe, neza neza ibyo uriko urakora muri iki gihe nibyo wokoze no muri icyo gihe naho nyine. Nimba muri iki gihe wewe uri ku ruhande, ni ukuvuga wizeye ko ubwiza bw'Imana buriko buragaragara, ukaba uriko urabona iyerekwa ririko riragaragara guhera mu ntango mu buryo buciye bugufi, no mu icyo gihe naho nyene wari gushitsa nk'ivyo nyene. Rero wewe nimba utari kurizera ukaba uriko uravuga uti ivyo ntibishoboka kugenda gutyo, mwenda William yarabivuze mu butumwa bumwe ati bamwe bazovuga bati ntibishoboka kugenda gutyo, aho gusenga umuntu akafashanya n'abandi, ahubwo akaba ari karagwanya agerageza kwemeza abantu ababuza ko bokwizera, azana ingorane avuga ivyo kugwanya. Nk'ibyo nyene nivyo wewe wari kuzokorera no mu gihe cya Mose cyangwa mu gihe cya Salomo. Ni ukuvuga hisubiramo nka bya bindi nyene,
ariko abo bose nabo nyene batoranirijwe ivyo nyene, kandi buri watoranijwe w'Imana ntazoba ariko arahanga amaso ivyo, ahubwo azoba arajwe ishinga no kuraba hirya y'igihuzu, yifuze kwakira ivy'Imana iriko iraduha. Aribwo bwiza bw'Imana mu buryo bw'ijambo mu guhishurirwa biza ubwa mbere haza ijambo guhishurirwa, hanyuma ibitangaza. Ni ukuvuga nihatangura ibitangaza n'ibindi byose, abatonzwe b'Imana bazoba biteguye kuko bazoba bariye byose. Aho rero tuzobona turonke igikoresho, urufunguzo, kugira ngo dushobore kubona uburinganire, tubone abazutse bazokwiyereka abatunzwe bose. Kandi twarabonye ko yatubwiye yuko nk'icyabona bazokwiyereka n'abantu bazosigara. Hazobaho n'ikintu ngaho, igikorwa cyo muri iyo minsi, aho abo bantu bazobiyereka abazotegerezwa gutanga ubuzima bwabo mu kababaro gakomeye. Ivyo yarabivuze mwene Data William muri bumwe mu butumwa duheruka gushiramwo vuba, aho buvuga yuko abo mu miryango bazobiyereka. Tuzobiyereka tubabwire ko bategerezwa gutanga ubuzima bwabo kubw'umwami mu kababaro gakomeye. Ni ukuvuga icyo kizoba ari igikorwa nacyo nyene kizokorwa muri icyo gihe. Ariko mu gihe ivyo bitaragera, tunezerezwe n'iki gihe cy'ubwiza. Turiko turaraba hirya y'igitwikirizo, turiko turaraba ubwiza bw'Imana, tubona iyerekwa ririko rirashikirizwa inyuma y'igihuzu. Icyo ni ikintu cy'ubwiza cy'igitangaza, ku buryo tudafise amajambo yo gushimira Data wacu wo mu ijuru kubw'ivyo ariko arakora. Kandi mu by'ukuri twumva turi abantu b'abanyamahirwe kuba umwami yaratwemereye muri iki gihe kumenya ibintu byose biriko biravugwa mu buryo bwagutse, mu buryo aho dushobora gutahura menshi mu mabanga tutari bwabone biciye muri ibi vyanditswe byose. Mu by'ukuri byabaye iby'umugisha ukomeye cyane kuri umwe wese wo muri twebwe. Mwibuke, Imana byose ibishitsa mu buryo buciye bugufi, kandi benshi birabacika bikabaca hejuru. Igihe tuzoba turi mu gushitswa kw'ibyo bintu byose, bazovuga bati yo narahombye umwanya wose, aho kuba ndajwe ishinga no kuba ndiko ndasoma muri izi nyigisho zose, ndiko ndakoresha umwanya. Nakoresheje umwanya ahubwo wo kwitegurira gusigara, kuko umwe wese ariko aritegurira ibyo azokwakira. Rero twebwe tuzoguma tugwana urugamba buri gihe, duharanira kwitegurira ukuzamurwa, twitegurira uguhindurwa. Mu kanwa k'umwe wese wo muri twebwe ntihavemo kutizera. Ibyo tuvuga tugaragaza ruba urukundo, ibyo tugaragaza bibe ivyo ibitangaza by'Imana. Imana iriko irakora, kandi amatwi yacu abe amatwi yo kumviriza, yo kwakira imigisha umwami afise kandi yazoba afitiye umwe wese wo muri twebwe. Abe amatwi atumva kuri abo bavuga ibintu bitabereye, na cyane cyane abanegura bakagwanya igikorwa cy'Imana muri iki gihe. Ariko abo no kubareka gutyo umuntu akabihorera, kuko nabo nyene Imana irabafitiye umugabane wabo. Rero umwe wese azoronka ibyo ariko araharanira kuzoronka. Rero ntituje mu byo guharira n'umuntu n'umwe canke iby'ibiyago byo kuyaga mu buryo bwo guharira, ahubwo icyo twokora dusengera abo bantu. Twoshobora kuvuga yuko banatugora, ariko n'abantu nabo nyene batoranijwe n'Imana, batoraniriza icyo gikorwa. Rero benshi barambwira bati mwene Data ngaha hariko harabibi, bavuga ibi n'ibi n'ibi. Nimurazwe ishinga n'ivyo bintu, uko no gutakaza umwanya. Murazwe ishinga no kwitegura, mubandanye muri ko muraraba hirya y'igitwikirizo, hirya y'igihuzu, mubona iyerekwa rishikirijwe imbere y'amaso yacu. Imbere yacu niho byose biriko birashikirizwa. Ni vyiza, Imana ibahezagira, ibarinde. Murakoze cyane ku bw'aya mahirwe mu mpayi yo kubayagira ibi bintu nk'uku mu muryango, nk'uko twobivuga.
nk'uko tubivuga, kandi Imana ibandanye kutwungura ubwenge, ibandanye kuduhishurira ivyanditswe, ibandanye iduha ibyo dukeneye byose kugira ngo vuba duhindurwe. Aha turiko turakwega ikindi gice cy'ibarabara, harateguwe, tuzobandanya dutegura n'ahandi hose kugeza dusozereye iki gice cy'iri barabara muri iki kibanza. Gutyo rero amabarabara yose abe ahari, ayazoba ariko arubakwa ku ihema rinini katedrale, mu bibanza byose n'inzira zose zishika mu ihema rinini. Uyu munsi kandi reka nkoreshe uyu mwanya ndabamenyeshe ko igikorane cy'uyu munsi kiza kuba isaha 12 zo ku mugoroba isaha ya Puerto Rico. Gutyo rero tugira duce twitegurira icyo gikorane, kandi byongeye n'ejo Miguel umenga hariho igikorane no mu gikorane cyo kuw'Imana. Buri gihe no gusengera ibyo bikorane ngo Imana buri gihe iduhezagire, iduhe ibyo dukeneye byose, turushirize gukura cyane mu bumenyi bw'umugambi wayo. Imana ibahezagire, Imana ibarinde, mubandanye mugira umunsi w'umunezero w'imigisha ikomeye iva kuri Data wo mu ijuru. Kandi turashimira Imana kuba yaraturungikiye muri iki gihe umumarayika ntumwa wayo, imurungikanye ibi byose intumwa yadusigiye n'izi mpanuro n'ingingo ngenderwako. Kandi ugushyitswa kw'ibyo bintu byose turiko turabibamwo turi bazima, kandi byose biriko birashyitswa urudome ku rundi nk'uko iryo yerekwa ryerekanywe. Ubu rero ririko rirashyitswa, ishyikirizwa inyuma hirya y'igihuzu, ariko ni kuri abo bashobora kubona inyuma y'igihuzu iyerekwa. Abo bazoguma bariko baranezerwa, bariko barakira imigisha Imana iriko iratanga iha abantu bayo muri iki gihe, muri iyi minsi ya nyuma. Imana ibahezagire kandi barinde mwese.